Diniteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuguha yambu we munywanyi ukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imunesha kure himwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Ndaguhaye ikaze rero umakuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri uyu mwanya n'amakuru menshi cyane n'amakuru aba yiriwe aravugwa mu mihingo itandukanye, n'amakuru aba ariko aravugwa haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mwiperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye ikaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha. Ryuda cyane rero inama y'ikibira ko iratanguye igira igaruke ku mutekano ngaha mu Burundi. Kuri ubu ngubu inama yihuje cyane iratanguye mwiperereza kugira ngo barabire kungene hamwe umutekano wosahirizwa. Biravuga ko kuri ubu ngubu hoba hari abasirikare binjiye mu kigo c'abasirikare c'u Burundi ca Rukinga, nkuko amakuru duhabwe n'amasoko yacu ariko arabidushikiriza. Biravuga ko hoba hari abasirikare bo mu mugwi witwaje ibigwanisho wamaze kwinjira mu Burundi. Kuri ubu ngubu rero ngukaba umaze gutera ikigo c'abasirikare ngaha mu Burundi, ngaha mu Rukinga. N'amakuru rero yihuta cyane kubihejeje kuba ni amakuru duhawe n'amasoko yacu ariko arabitwiganira nyene uko vyoba bihagaze. Tunyarukire Bujumbura bayiriko biravugwa ko ngo atagikozwe uruzi rwa Kinyankonge ngo rwateye inzara muri zone Buterere ruzoguma rwiha ibara. Uruzi Kinyankonge rurateye ingorane muri zone Buterere, niwe mwasi ngo wa mbere Burundi bufise hambavu ngo yiyarara. Iyo imvura ngo iguye ruruzura mu mazu y'abaturage gushika nko ku metero imwe n'inusu. Ibi byashikirijwe na Serge Hategekimana, umukuru wa zone Buterere kuri uyu wa 26 ntwarante 2025 mu rugendo abamenyesha amakuru bakurikirana ibijanye n'ibidukikije bagize ahari urwo ruzi. Uwarongoye zone Buterere avuga ko urwo ruzi rutuma indwara zifatiye kw'isuku rike ngo ziyongera kuko ngo rwonona n'utuzu twa surwumwe mu mihana y'abanyagihugu. Aha rero yemeza ko atakazu ka surwumwe kamara umwaka ngo kubera imyuzurira iterwa n'urwo ruzi rwa Kinyankonge. Mugihe kandi inguvu z'abanyagihugu zikoreshwa mu kuzibira urwo ruzi ngo zasenzwe. Serge Hategekimana akaba asaba ko abofasha bozana imashini zirwagurira inzira imbere y'uko ngo hotegurwa umugambi wo kurwubakira gushika iyo ruja muri Tanganyika. Nayo urwo ruzi rwateye inzara maze ruca rwinjira mu mazu ya Buterere ya kabiri B, Kabusa, Buterere ya mbere ndetse na akaritiye mu Garuro. Biravuga ko rero iyi imvura iguye amazu yo muri ayo makaritiye aca yuzura amazi n'imirima y'umuceri ikaba ubu yaranonekaye nk'uko vyemezwa na bamwe mu baba bakongera kandi bakaririra aho mu Buterere. Jean Nsabimana umuhinga akaba ndetse n'umwigisha muri kaminuza nawe avuga ko naho zone Buterere ngo yahora iterwa n'imyuzurira ariko ngo kuva ibikorwa bya gukora umuserege utwara amazi uyajana muri Gasenyi bagejeje muri karitiye Kinama, mu gihe kandi ngo uwo muserege wari kubakwa ugashikana amazi mu kiyaga ca Tanganyika, imyuzurira rero ngo yaciye yiyongera.
nayo kuba amazi y'imvura yonona ibintu ngo uwo muhinga asigura ko ava ku mazu abantu bubatse ngo hatisunzwe amategeko ngo yubahiriza inyubako mu gisagara, aho rero ayo mazi ngo aba yahora anyengetera mu kuzimu aca aja mwibarabara. Aha kandi asigura ko iyo imvura ngo iguye mu buraruko bw'igisagara ngo kitabuza ko ubuterere iterwa naho ngaho mu buterere itaba yigeze irahagwa. Jean Nsabimana aremeza kandi ko zone buterere idafise imiserege isohora amazi, ibituma ndetse imyuzurira iba myinshi ngo kuko hasanzwe hateze cane. Uwo muhinga rero akaba asaba leta gufasha guha inzira uruzi Kinyankonge twihereje imirima n'amazu y'abanyagihugu, maze amazi yarwo atumberezwe mu kiyaga Tanganyika yategerezwa kuja. Bene bakuru abenegihugu basaba imizibukiro y'abubatse ikambi ya Rukinga barahumurizwa. Abenegihugu bari bafise amatongo ahubatswe ikambi ya gisirikare ya Rukinga ngo bororera n'umutima wizeye ko ikibazo c'imizibukiro ngo bemerewe kigiye kuva mu nzira. Ni umwizero utanzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi Baratuza Gaspard, aho kandi abishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta kiriko kiraremesherezwa ikibiriraho ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Rumonge. Ni nyuma yuko kandi umwe mu benegihugu bo ku Rukinga bari bafise amatongo ahubatswe iyo kambi abarije ico kibazo ngo bahabwe imizibukiro nk'uko bayemerewe haraheze imyaka 45. Myandi makuru kandi ngo birahimbaye kubona abarundi baguma babaza ikibazo c'igitoro kuko ngo vyerekana urugero bitwararitse ko igihugu cabo nuko ngo baba bafise aho bagikoresha. Ibi byashikirijwe na Jerome Niyonzima, umuvugizi wa leta y'u Burundi, yishura ku bibazo by'amamenyesha makuru muri ca kiganiro c'abavugizi kiriko kibera mu ntara ya Rumonge kuri uyu wa 28 ntwarane 2025 kubijanye naho kizobonekera abarundi bakaruhuka. Umuvugizi wa leta yagize ati naho tutazi igihe nyezina ubutare buriko buragurishwa umwanya n'umwanya amafaranga y'agaciro azoboneka maze ayo kuzana igitoro aboneke. Jerome Niyonzima yagize ati ikibazo c'igitoro kiraje ishinga leta nk'uko n'abarundi bose bibaraje ishinga, ariko mwibuke ko ukigurwa mu mafaranga mvamakungu. Aho rero hariho ngo igikorwa gikomeye co kugwiza ahantu hava aya mafaranga kugira ngo dushobore kucigurira bitagoranye. Yongera kandi avuga ko ariko iruhande y'ivyo hariho ingeso mbi ngo y'abarundi bamwe bafata igitoro na gike ngo kihari kidakwiye ngo bagaca bagifata bakacegeranya bakakigira icabo. Abandi bantu babaje ni abantu babiraba bakavyigumizamwo ntibabibwire inzego zibijejwe, kandi ngo bafise nimero ya telefone y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ngiya buramatari, ya musanteri ndetse n'izabandi barongozi, ariko ngo ntibabivuge. Iruhande yuko amafaranga y'agaciro nyine azogwira ngo haracariho ivyo gukosora kubijanye n'abarundi batikuka
kudomako urutoke abanyereza igitoro. Uwo muvugizi wa leta rero avuga ko ubutare bw'u Burundi ari bwo ngo bugiye gutuma amafaranga y'agaciro aboneka, gutyo ngo kugura ibitoro ntibizobe bikiri ikibazo kuko bijanye n'igihe abarundi bakwizera ko ngo bizoba byakemutse. Yagize ati sinoca ndakubwira ngo tuzoshora ubutare ejo maze turonke amafaranga y'agaciro yo kuzana igitoro. Sinovuga kandi ko ngo n'indwi imwe gusa izace ngo niryari ati cankwe ngo niryari, ariko abarundi ngo bahumure kuko amafaranga yo kuryohora igisata amanama yo kuryohora igisata c'ubutare aguma aba, ivyo bikerekana ko ngo vuba bizotanga umusaruro. Reka rero dusozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko nta makuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politike, mu nkino, mu ndero, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu kibano. Ryari iteka rero n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu banywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza gatanu kuri gatanu.